uyu mwanya rero communication iri hagati yaba cadre bo muri M23 ntimeze neza bivanye nuko ikibazo ca internet kiriko kirabagora cyane. Iyi ndakubwire ko ariyo systeme abanyamerika bigeze gukoresha bagiye gufata Gaddafi, aho bagerageje gukuraho internet mu gihugu cyose. Umwanya ivyihebe izi mbwebwe za sarambwe ibibenwa amaraso ababicanyi nta connection nimwe bariko bararonka canke ituma naho ntiriko rirabagendera neza. Ivuga ko ibinyamakuru byo mu Rwanda ibintu biko birashikiriza ko atari byo na gatoya, aciye abeshuza na gatoya, ariko babikoze kugira ngo badestabilize canke bahe ya courage abagwanyi babo bari kuri siglo shadow bataille kuri tere ku migwano. Niyo mpamvu wabonye habaye propagande yo kuvuga ko babo bagize ntibishe general, ariko ico no uvuga mesherezabi ibindi ko ndababwira nukuri ijana kwijana. M23 inguvu zaraheze. Nongera mpoza abanyarwanda kuko uyu mwanya tuvugana mu Rwanda hari kiriyo mu Rwanda hari amarira menshi bivanye nuko Lieutenant Colonel w'ingoma y'abayitavye Imana. Ariko ngarutse ku ijambo President Paul Kagame yavuze ubushize, yaravuze ko M23 arabakongomani. Bigenda gute namba M23 arabakongomani w'ingoma akaba umukongomani? Bigenda gute mu Rwanda hakiri kiriyo? Nkundira kandi tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi, turabahe mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. So my name is John Mabo, o turakora sabone cyangwa subscribe n'ikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane. Tubibutsa ko twakunda cyane mwebwe mwese mufata kanya mukaraba ibiganiro tubashikiriza cyane abaguma badutera intege bakadusanga muri commentaire, komeza turabakunda cyane. Ego twongeye kubifuriza kandi kugira amagara meza, umeze nabi abana yasenga Imana kumbure ejo bizogenda neza cyane. Uyu munsi mfise amakuru tuza kuvugana mu burasirazuba bwa Kongo. Muraze neza ko hari imigwano ikomeye cyane muri Rubaya aho muri territoire ya Masisi, aho hamaze iminsi hariko haraba imigwano ikomeye cyane. Imigwano yatumye Colonel Wiringoma ahasiga ubuzima, imigwano yatumye Sultani Makenga akomereka bikomeye, nabo nyene bavuga ko yahasize ubuzima ariko buratuma abanyarwanda benshi, ndavuga RDF inkotanyi zihatakariza abasirikare benshi bivanye nuko Kongo yakoze ibishoboka byose, izana ibigwanisho bigezweho, izana igisirikare gishasha kitari korompi. Ibyo byose nzo tuza kuvuga. So muri amakuru rero turaza kubashikiriza amakuru karacana ko ahantu hariya avugwa n'ibinyamakuru bishigikiye M23, aho bavuga ko General Machano yoba yapfuye. Uno mu general muri FARDC, ariko nivyo tuje ngaha kugira ngo tubibeshuze kandi twerekane ukuri kwibiriko biravuga ko atari ivyo, ari ukugira ari gushaka, ari nko kwidigadiga bivanye nuko M23 yagize eshek ikomeye cyane kubera ko tuza kubigaruka ko kubura umuntu nk'ujya muri Lieutenant Colonel ni ibintu bigaragaza ko mwatsinzwe, inguvu ziba zaheze. So turaza kugaruka kandi ku migwano ubu nyene iri kirabera muri Masisi aho turacari Rubaya nyene, aho bariko baravuga ko ubuce nka Ruke, Kasenyi, Katoboto bwoba bwigaruriwe n'umuhari wa M23 atari ivyo. Turaza kubibeshuza, ariko imbere ko twinjira mu biganiro nyezina, reka nongenda gushimira ufata kanya ugakurikirana ibiganiro tugushikiriza ngaha kwimbonesha kure yacu. Mubandanye mugira subscribe kugira ngo tugire umuryango wagutse kuri runo rubuga. Idoni dore ry'amakuru niyi, reka ninje mu biganiro nyezina. Reka ntangure ku migwano iriko irabera muri Rubaya muri territoire ya Masisi, aho ibinyamakuru byinshi byo mu Rwanda nagenda bibona ko bavuga ko M23 ngo yigaruriye ubuce butatu. Ariko uyu mwanya ntahoze kino kiganiro ndafise abantu twashoboye kuvugana, abantu baduha amakuru atandukanye hana hariya. Murabizi, murabamenyereye n'abantu bama bakoresha propaganda y'ibinyoma, murabizi neza. Nta mpamvu yuko mwokwizera ibyo RDF canke M23 ivuga mwiki gihe. Murabizi neza ko bagerageza gufundikanya utuntu kugira ngo bashobore kuyovya abana bariya. Pay attention my friends, niko bakora. So imigwano
uyu mwanya amakuru ahari yizewe nuko Rubaya mbetse n'ahantu hose hakikuje, ndavuga izi za Katoboto, ndavuga izi za Kasenye, ndavuga izi za Ruke, hose hagendurwa na FARDC. Je surinye FARDC iri kumwe na Lezariye babo, ndavuga Wazarendo n'igisirikare cy'u Burundi. Abo nibo bari ko barakontorora Rubaya. Ino Rubaya isa ni kintu cyagwaje imitima abanyarwanda muri rusangi, kuko twagiye tubivuga kenshi, tuvuga ati aha hantu bamaze igihe kirekire bari ko barahimba ubutare. Rero Tshisekedi yagize agakenyuro aha Trump. So M23 ntirikigwana uyu mwanya n'igisirikare ca Kongo, M23 irikigwana na Amerika muri rusangi. Eske wo kurikirana kino kiganiro, ibiganiro tubaha, urabona ko neza M23 yonesha Amerika ntigikunda. So amakuru hari naho nukuvuga uno mwanya hari imigwano izindutse iraba aho FARDC yongeye gukoresha amadrone y'intambara za kamikazi. Bavuga neza ko M23 yoba yongeye kwatakariza abantu benshi kubera ko uyu mwanya dufise amakuru neza ko no muri communication hagati y'abategetsi n'iki, murazi ko neza hari tegeko ryasohotse ribuza gukoresha izi Samsung smartphone bivanye nuko amadrone yavuye muri Israel ko ngo yazanye, ariko arabamerera nabi cyane. Bavuga ko ukoresha smartphone iba ishobora kudetecta ahantu uri ikakurasa byoroshe. Uyu mwanya rero communication iri hagati yaba cadre bo muri M23 ntimeze neza bivanye nuko ikibazo ca internet kiriko kirabagora cyane. Iyi nakubwire ko ariyo systeme abanyamerika bigeze gukoresha bagiye gufata Gaddafi, aho bagerageje gukuraho internet mu gihugu cyose. Umwanya ivyihebe izi mbwebwe za Sarambwe ibibenwa amaraso ababicanyi nta connection nimwe bariko bararonka canke ituma naho ntiriko rirabagendera neza. Iri rero biko biratuma ingabo za FARDC zishobora gukora operation mu buryo bwihuse kandi mu buryo buboroheye cyane. Umwanya tuvugana rero M23 iriko iracucumwa ko amabombe n'igisirikare ca FARDC, aho bavuga ko bamaze kuhatakariza abantu atari bakenya cyane. Mbese andi makuru dufise nuko Sultan Makenga nawe nyene ivyiwe byamaze kurangira. Andi makuru dukesha abantu kandi source zizewe cyane, ariko bansi kubishira ahabona bivanye nuko guca intege canke kuntuzenya ku murongo w'urugamba. Biraza guherera he? Mbega Kagame araza kuguma yidadira? Mbega Kagame araza canke kurekura Rubaya agende asubire iyo yavuye? So amakuru dufise nago nuko hariko haraba imigwano ikomeye cyane muri Rubaya, aho M23 iriko irabagirwa ibisiga, niko no bivuga. So indi point ya kabiri ngoma ngarukeho n'umugeneral Macano, aho ejo ibinyamakuru byo mu Rwanda canke ibinyamakuru byegukira inyeshamba M23 byariko biravuga cyane, byishima bitamba bivuga ngo turihoye. Nkuko natangwe ndabivuga ndongere ndabisigura, aba bahungu bakoresha propaganda iteye ubwoba. Haraka video ndaza kugerageza ndagacishemo ngaha kabisa mu karabe, ariko aravuga ko ibinyamakuru byo mu Rwanda ibintu biko birashikiriza ko atari byo na gatoya, aciye abeshuza na gatoya, ariko babikoze kugira ngo badestabilize canke bahe ya courage abagwanyi babo bari kuri shadow bataille kuri tere ku migwano. Niyo mpamvu wabonye habaye propaganda yo kuvuga ko babo bagize ntibishe general. Ariko ico no uvuga meshere zabi ibindi ko ndababwira nukuri ijana kwijana. M23 inguvu zaraheze. M23 ni inguvu ndovuga gute isigaranye inguvu zo kuri social media, inguvu z'amafaranga zaraheze, inguvu z'igisirikare zaraheze, ubu basigaranye inguvu za social media. Ariko naho nyene ugiye kuraba ibinyamakuru byo mu Rwanda ubu kuntu bitanguye kuza birakora, bitanguye kuza bivuga nkaho umengo kote imwe bishigikiye uyu. Bisigura neza ko
muri M23 hoba hariho akagambane kariko karakogwa irifare ko abakongomani bari muri M23 bo bariko baraba amasacrifice kuko uravye urupfu rwa Lieutenant Colonel Wiringoma ukuntu ruriko ruravugwa na Sultani Makenga ubwiwe ukuntu bitari ko ruravugwa nkuko Wiringoma gwavuzwe ni kintu cerekana neza ko bijya bintu byari byateguye igituma byari byateguwe niki ni gute ibinyamakuru byo mu Rwanda byasohoye inkuru byayikuye hehe ni gute hariho ibinyamakuru bitari ko biravuga urupfu rwa Sultani Makenga kubera kibi bihishe ibire ni ibintu bikwereka ko M23 ibyo byaraheze igisigaye boba bariko baragambanira hagati yabo ibintu kuri kuzuye uravye ukuntu urugamba ruko ruragenda ukuntu inguvu zabo zaheze no kuvuga iki rero ndaje kubeshuza ko nta nguvu bagifise M23 yo kwica umugenerale wo muri FARDC nta nguvu nimwe bagisigaranye ibyo ariko barakora byose n'ubuntu bagenda bapfundifundikanya ku media yabo kugira ngo sinovuga ko ari basirikare izi nyeshamba zumve ko zishigikiwe cyangwa zumve ko ziriko ziragira zirakora akazi gakomeye cyane katoroshe ndabubutse neza ko izi media zacu dukoresha ko ari rugamba rukomeye cyane so nuko rero bimeze nongera mpoza abanyarwanda kuko uyu mwaka tuvugana mu Rwanda hari kiriyo mu Rwanda hari amarira menshi bivanye nuko Lieutenant Colonel Wiringoma yitavye Imana ariko ngarutse ku ijambo President Paul Kagame yavuze ubushize yaravuze ko M23 arabanyeko arabakongomani bigenda gute namba M23 arabakongomani Wiringoma akaba umukongomani bigenda gute mu Rwanda hagira kiriyo bigenda gute mu Rwanda abanyarwanda ni munyishuri bigenda gute ngo mwebwe mukore ikiriyo mu gihe hapfuye umukongomani mu gihe abandi bakongomani bariko baratamba nuko bimeze so mubandanye mukora sabone cyangwa subscribe turabakunda cyane wowe utarakora partage share cyangwa ukunze kino kiganiro urashobora kugisangiza ubundi cyangwa cyangwa commentaire ibyumviro byanyu turabishaka muri commentaire turabakunda cyane mubandanye mudushigikira tugire umuryango wagutse bye bye